Chekino. Ubwi. Niki. Mana! Yo mana we. Yo mana we. Yo mana yanje. Lefa sidonye shimedia tori muri bwami bwa Kara TV sinzi ibintu bibaye kwa Kesdani. Mana yanje. Yo! Sauda! Lole fasi do inyishu media kuri miko mukunda nasi behind camera murikumwe na Benisha. So guys murazi ivyo turimo tuko turumwagira Sauda ninde Sauda Sherto no tuko turakira mu bwami bwa Kara TV no ngahani Sauda Sherto mama waka mama rukundo mama byishimo Leo sobadira beshi ariko kazi bamaze kumenya kari wende Sauda Sherto ngaha tuciye mu bwami bwa Kara TV twaje kumwakira ubanda baze gusema question makira Sauda. Oui, Vite. ni sawa. Long time. Mana yanje mwamvyumvise? Okay, ndavugize wakoze banyisha. Iyo ni mega puto. Ega kuntwenga. Ni makiyaje umeweka mu kumdomo. What is it? Oh yeah. Just ndakubwiye Sauda just nkunda ibintu byo kwishima sibyo. Umuyobwa ati arakeneye nk'ira bero yonsanga inbox. Murabona ko nice avuga. Ni munyigishe nanje. Sauda kila muntu afite kamere kimirikiwe. Ushatse kwigana umuntu ntiho bishobora. So reka tugende kuri subject yatuzanye. Sauda ndamukiza bakunzi bawe n'abakunzi banyishimiye. Akunze nyishimiye nda. Najosha bora ko sibyo. Baramukije meze neza hamana ndabakumbuye cyane. Vraiment ndakumbuye cyane gose meze neza ndizera ko meze neza kuko akunze wa inyishu meje no wa Kara TV abafanzi ni bamwe. Okay Sauda jinda keneye kumenya n'abafansi bashaka kumenya bagati bavuga Sauda wari hehe long time takoni imbere kamera long time tabona ku biganiro wotubwira kugira n'abantu turokugati tubishobora kuronka umuco ndadisi private kandi ibintu byo guhisha wombwira. Hano narinzi nari nganyene mu Burundi kandi hano narinzi hari hazi abantu batatu hari hazi mama wiwanje hari hazi ya Kesdani na manager wanje gaturi kumwe banzumbwira hari ikintu ntari bwamenye my manager je nkundanje kumta ko manager nawe ni manager wa je ni manager wiwanje baje so manager bite je sindi manager wawe wewe ukunda kumamagara ngo tutu sasa je ndi tutu wawe zo ndi manager wawe muri nyinshi mede na muhayidina uyu nkunda kumita tutu kuna ni beni nkamwita my Congolais na ni ntare nkamwita Gigi kuze nkamwita Kauzi sivyo kila muntu wese vuga ati hindimire ijo ntivyo uwo utavyanse utavuga ati ijo yina ntajo shaka nivyo mbabada sivyo tutu sawa no. Okay mbwira ko numvise Sauda mbwira ati nguri manager wiwe nivyo ari mu managing mu bintu binyabaki konti yari mukozi wa Kara TV ari mu Kara TV ivyo bintu bivuye Mbo managere kuko ari ku managing ingurube ari ku managing impene ari ku managinga umuduga ibintu nk'ibyo je ndibaza no wafise indi subject nimba uruvuga gute uvuga ngo subject subject urumva mbona kuvuga rero je fise indi nzira ndamu managinga ko Sauda ego nk'umanager nshika kumenya sivyo ndibaza nta private mu nta nibanga rimwe nishigiye kumenya umumanaginga uyu nka gute ko tuzi Kesdani umumanaginga mu by'umuziki uyu nawe uyu numva ko ari mama wa Kara TV nawe uwo umumanaginga mu bintu nyabaki mbo je ku managinga nani si ngombwa ko ndabishira ngano kuvuga rero umugabo we nimba ari umuririmbyi umugore nawe yoreka kuba umuririmbyi kazi akora kambere kwaza sikuvuga ngo naje manda mu managinga mu ndirimbo uyu kwazo no munsi navyo sinovuga novuga kuri Sauda urova ego ariko gusa nawe yo makeup yawe uno munsi yanteye amakenga ahora umeshtuka oya Sauda makeup yanje ni muri focusing cyane banturindire akantu numvise ngo namba ndamumanjinga Kesdani kure cy'umuziki kari umuririmbyi nawe buri umuririmbyi ako kantu ntakora ari DJ ko uri umujournaliste from Kara TV nice sinenda cifuza kukivuga ariko ngaha mu misi mike muzobona ibintu bitandukanye niyo mpamvu rero mvuze ati kuba ari manager wiwanje hari igihe wosanga muri no misi hari ibintu bibiri bishasha bigiye kandi kuboneka kuri Sauda iyindi shusho
ke Sauda ndazi ntabanga ririmwo mbwira abakunzi banyinshi meze barakene kubimenya kuko mugena manzi kubahimba mugiye na ni papa wa Collective nzamva ngo ndabwa ati ngo ndabahaye kombi nabahazi kwereke umunsi hari umuntu yigeze uvuga ngo araduhimbye hari umunsi wigeze uvuga itariko twavuze uzumva ati ngo ndagahera kombi cyo ngo ati haragera hakanarenga simbona ibikorwa n'abafanzi twamaze kukubwira rero okay ndambwira ico kintu Veni ingo veni. Ingo ichana. Mana we. Yo mana we. Yo mana yanje. Lefa sidonyi shimedia tori muri bwami bwa Creative sinzi ibintu bibaye kwa Kesidani. Mana yanje. Sauda! Yo! Sibyiza! Sibyiza uramushituye Sauda. Sibyiza dani uramuvuye sibyiza. Oyambira biri kushina. Yoko hano. Sauda nakimwe yabaye Sauda disable. Sauda narakibye. Sauda revanse kumugwaza umutima Sauda nakure bayaradi. Iyi prank irarenze. Wawe umusheri wanje. Bahamye bavuga ngo ntashoboye kurira. Agusaba mugwajije umuti. Sauda tuza narakimwe yabaye. Sauda dikaze. Yo Sauda pro. Urukwaje kumira amaguru. Efasi aramukanza mukore kintu kitaba. Sauda narakimwe. Yo uramukanze dani sibyiza. Uramukanze mana we. Sauda. Jesse ingwano gato. Ingo gato. Yo Sauda haguruka Sauda haguruka. Acha kwanza kumnyanyua kwanza. Rapati yagwaye aragwaye hahamuka. Wibajije ko ari biki bibaye ke? Amanu wabiburi. Wibajije ko ari biki bibaye je? Yende ugivuye byaziriye manera. Warize ko munafuye? Amani wa wapi? Levasi daje baragaje mana. Wakangutse. Iva na wakangutse. Jewe. Tukanguke kandi je narindimo. Sauda pole. Sauda ramutiha hamuka hamwe ibaje karibye. gusa wankanza kubimenya kuko kumotesha ibintu mama wakangutse. Yo ihangane sivyo. Ihangane shashe. Mwari mwaje igana mwarako murakora? Gusa nana kimwe tubwira ibintu she tumugana nibiko she tukubwira ari ko bavuze cyangwa torira. Urumva yarigeze kunkorera surprise. Ndamubwira nti shu urankoreye surprise. Uriteguye je kuri surprise yiwanje. Urikuba vyuwo? Dani yo bagwaye umutima hana bona kacagira mu byawe kugenda gutse. Yuko atacaza kuba. Haguruka rero. Refasi donyishimeze ndakubwira ati ni atarara mukoresha prava ati akesidari yuko tubonye biragiye kandi n'amarasyo ya bien sinze hana yakuwe. So refasi gumana natwe irimo giye subscribe irimo kaze share na comment. Ako gumana natwe mbona bitarahera. Sauda bite? Sauda ya gubaye ya mana we. Kazebu javile. Ndababye. Nebwe rero ni mwabonye Jesse. Dan. Agusaweje. Biera na urakomye induru. Aya tubasubireko ingo uvyati ko wamuhebye Jesse kubera. Agusekura. Yace ko hagarara neza. Muterure. Ndatarenge. Muterure. Fatira. Muterure. Ngo. Dadu naringa. Wewe naringa oyo.
Na 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 na. Yesu bakunzi ba Wakala TV amabreak arabandanya. Abakunzi ba Nyinshi Media ndabona ubu ni shosho ndakwingize mugire subscribe na share gumana natwe.